turyana vyose tubigwanye, ibituma tudatera imbere vyose tubigwanye, ibituma tuguma mu buntu buto buto tubigwanye, ibituma tudashika kuri ryahangiro umukuru w'igihugu aguma avuga asemerera tukabona bitaba, tuba abantu ba mbere tuvuga tuti tubone vyabaye. Tona haguruka ndabe, haguruka turabe. Ndi inkingi y'imbona kazoza 2040. Bisigura ngo jewe kuva uno munsi ndi umwansi w'uwo wese atagomba kudushika muri iyo vision. Ndi umwansi w'uwo muntu wese yamaze ku umwansi w'imbona kazoza. Icyumviro ciza nk'iki kitujana amazima yongo kandi ari ciza. Ego nikaze inshuti mukunzi ibiganiro bicano kuri Indonet TV nimwaramutse canke mwiriwe bivanye n'akanya urabira ino sana mu ryacu ko gusanzwe bizi nitwa Ndorugira Jean le canke the real the one and only bitandukanye abatandukanye ahatandukanye rero kuno munsi twari twaje muri kino kikogwa kiriko kiratunganywa na diaspora ndundi diaspora idasinzira diaspora ubona yuko iri ku kivi aho ubona yuko bariko barategura igikogwa cyo gushigikira imbona kazoza ya 2040 2060 aho ubona yuko kino gikogwa ciswe Inkingi zimbona kazoza event edition ya mbere igiye kuba muri 2025 rero Samuel Ndayiragije asanzwe arongoye diaspora ndundi ndetse asanzwe ari nawe ari ku mutwe ariko arategura kino gikogwa aratuyagira byinshi mbega bifise icivuga icahe ni kubera iki ni bande bagiye guhurira mwa kino gikogwa tumukurikirane Hari ikintu ciza twese twategerezwa kugenda tucambaye mu mutwe ku maguru hose aho turyama tukabona imbona kazoza, aho dufungurira tukabona imbona kazoza, mu biro dukoreramwo imbona kazoza, mu migambwe turimwo imbona kazoza, amashira hamwe turimwo imbona kazoza, ku mutwe w'igitanda imbona kazoza, uvyutse utsitare ku mbona kazoza, ntutsitare ngo utsitare ku nigiki, utsitaye basi ugasanga watsitaye ku kintu c'imbona kazoza. Tuvuga tuti rero mu Burundi turafise abahinga mu vyo gucapa. Niba ducapira imbona kazoza. Tubona icapa kuva kuri aeroport kugera ku mipaka yose ujabutse. Umunyamahanga yinjiye mu gihugu c'u Burundi abona ati imbona kazoza y'igihugu c'u Burundi. Rube ururirimbo ku bantu bose bazi gucapa, umwana yiga gucapa yige acapa imbona kazoza. Niyo ntumbero ya mbere twashizemwo gucapa. Gucapa kubera iki? Kuko gucapa ni inyigisho inyura mu mitima. Nk'akarorero muravye ubonye ibi nambaye gusa nubu ntaba ndavuga uwo wamaze kumenya icyo ari cyo kandi ntusakuza ikiryoshe ntusakuza tubona watuvuga twenga canke ukarira kubera ikintu ubonye. Rero gucapa nico gituma twabishize muri priorité yiri higanwa kugira ngo abantu bacapa baducapira imbona kazoza. Igicapo ca mbere mu ntara muri iyo ntara nyene tubone kiriyo, igicapo ca mbere kwego rw'igihugu gikwire mu ntara zose z'igihugu, tubone ico gicapo dutwenge tuvuge tuti Burundi buratunze. Uburundi buratunze bwaremye umwana yacafye kino kintu. Uburundi buratunze bwaremye umushinga na mupfasoni umukenyezi ugwaruka yashoboye gukora kino gicapo gituma twese tukiravye turyoherwa, maze habe n'akajyore ko guteza imbere umwana azi gucapa uwo mukenyezi umupfasoni kugira ngo n'amakunga mugomwe ati umuntu yacapye kino kintu nakwiye kuguma mu Burundi gusa, yocapa n'ibintu vy'akarere, yocapa n'ibintu mpuzamakungu oni n'ibindi. Nuko rero twashizemwo iyo mbona kazoza tugashiramwa tuti tuyicape. Abayicapa rero tukavuga tuti bayicape bisunze icivugo twubake Uburundi bw'ejo mu guhindura ingendo n'inyifato twishimikije ubumwe ubumenyi n'impano. C'est très important ko twubaka ubwo Burundi rero twishimikije ico civugo. Abacapa rero tugomba ko bacapa bisunze iyo teme. Duhindura ingendo d'abord. None ubu tumeze gute? Ejo tuvuga tugomba ko tuzoba twahinduye iki? Kuko icerekana ko umuntu ari karahindura ingendo n'inyifato nuko ahindura ivyo ramaze imisi arimwo agatangura bishasha. Mu gihe atakintu na kimwe Bibiri bivuga neza ngo abakristo barahinduye ingendo, bavuga ngo nimwagirira neza bagirira neza gusa
muzoba muzanye iki gishasha. Abapagani bo ntibabigira. Urumva nka Bibiliya twerekana tuti va muri ibi kugira uwa Kristo. Uri mu Mwisilamu nawe va muri ibi uruyo. Nawe twe naho nimba turi mu mbona kazoza rero. Tuba bashasha. Twavuga tuti twataye ingendo igayitse. Tumazemo iminsi. Dutandukaye ingendo nshasha. Iyo nshasha nayo niyo rero tugomba kugaruka ko kumbona kazoza. Umugwi wa kabiri rero wihiganwa nahere kuvyo gucapa kugira mu vyumve. Kuririmba. Umuririmbyi azi kuririmba neza. Naturirimbire indirimbo zidukura mu buja. Tukaba bashasha vy'ukuri kugira ngo ivyumviro vyacu bihindukire bigane kumbona kazoza. Ico c'est très important. Indirimbo murabizi, indirimbo ni ikintu kigira umupaka. Ururirimbo rugira umupaka sinzi ko mubizi. Umuntu aririmbye ururirimbo rw'urukundo ntagaruka ngo aririmbe ururirimbo rw'ukwankana, ntibikunda. Niho bavuga ati ururirimbo rugira umupaka. Umuntu arivye ururirimbo rw'imbona kazoza ntasubira ngo bavuge ibintu by'amacakubiri kuko mu mbona kazoza nibirimwo. Tugomba rero ko abaririmbyi baririmba bakadufasha kugira imipaka y'ivyiyumviro. Bakura abantu mu vyiyumviro vyahora biva ngaha bikagenda bikajabuka umupaka, mugabo agira indirimbo zigira umupaka. Nibaza ko mu vyumva tuvuza umupaka. Je ni umukatolika, iyo ndirimbye nka kompoza ururirimbo mbanzi yuko ni message ntanze ifise aho ihera naho igarukira. Mvuze ururirimbo rwo gukenguruka sinza kugaruka ngo ni idoge nk'ugo rurimbo rwo gukenguruka. Iya koze bingiya naho yagiye nibindi zongera. Sinzi ko mwumvika umuririmbyi. None yogaruka avuga ngo ayiririre ngo je naragowe. Sinzi ko byumvikana. Umwe wese aririmbye agira umupaka. Tugomba rero ko abaririmbye baturirimbira indirimbo zigaruka gukundisha abantu imbona kazoza no kwishira mu ngiro. Na cyane cyane bisunze cacivugo kivuga kiti twubaka Burundi bw'ejo mu guhindura ingendo n'inyifato. Izo ngendo mbi zigayitse abaririmbyi barazizi. Ingendo nshasha tugamije barazizi. Naho rero tuvuga tuti baturirimbire kugira ngo twese duhindukire. Hanyuma rero tugaruke tube bamwe. Tugaruke kandi duteze imbere ubumenyi n'impano vyacu. Kubera iki abivuga amazina ivyese poeme n'ibindi? Kubera ko murabizi yuko abavuga poeme n'abantu bashikiriza ubutumwa mu nzira zubatse kandi ziryoshe zinyura amatwi kandi vyoroshe kandi bakavuga umuntu muri rusangi. Ikinebwe kikiyumva, igisuma kikiyumva, n'umwicanya akiyumva, ariko rero n'umukozi akiyumva. Bivana na message umwe wese aba ariko aratanga. Muga n'imvugo itangwa muri rusangi. Mwico gihe biragaruka rero bigafasha abo bantu gutunganya no gukora ibikorwa byabo bigamije gukebura no kwigisha biciye muri ico gikorwa cyo kwivuga amazina ivyese n'ibindi. Naho rero habamwo guhayagiza igihugu, guhayagiza imico myiza no kunegura imico igayitse, gutera amashugwe abamaze guhabwa ibidari vy'imyakaka no guha ibidari vy'ibivume abo bose batabibereye. Nukuvuga birumvikana tugiye mu vyo kwivuga amazina n'ivyese. Tugaruka hehe imbona kazoza. Ni igiki kibangamiye, ni igiki cotuma twishikako. Tuvuye ngaho rero muri ico gikorwa c'ivyese tuvuga tuti tuje mu bantu rero bakora udukino, udusketch, bakine bakebura, abakine bajajura ariko kandi bagirante bakebura, kugira umwe wese yiyumve umuco wiwe awumve, ico bamunegura acyumve mugabo batamuvuza izina kandi batamukoze. Ivyo rero binyura amatwi ya benshi kuko agakino gatangura twese turabarundi bakera, ubuye tugaca turiko tuja muri ambona kazoza. Ingene tuba tumeze ko turacari babandi twese. Ubu rero tugomba kuja mu mbona kazoza, tuveyo gute? Tuve mu vyakera gute, tuje muri bishasha gute? Imico twogumana niyihe?
iyo twotaniye niyo mbona kazoza rero. Abwanyuma ro wa gatanu numugwi w'abantu batwenza. Kame murumva ntitwogira muri 2040 tudatwenga twoba twapfuye. Foko dutwenga nubwo twoba tujitse gute kamembe. Ifoko ducishamwo tugatwenga. Mugabo ifoko dutwenga twigishanya. Ifoko dutwenga dukeburana. Ifoko dutwenga turi muri ya cacivugo cyo guhindura ingendo n'inyifato. Naho rero tuvuga ati abantu batwenza niba dutwenze batwereka ingene twariziziwe n'ubube gito n'inyifato mbi. Ubu rero twabaye bashasha tugiye kuba bashasha mu ngendo shasha yo guhindura ingendo n'inyifato yo kuba bashasha vy'ukuri. Naho rero ihiganwa ryacu rihagaze. Teme no kuvuga icivugo cihiganwa nico nababibariye twubake Uburundi bwejo mu guhindura ingendo n'inyifato. Twishimikije ubumwe ubumenyi n'impano. Ariko rero iri higanwa rafise slogan. Slogan ni ndi inkingi y'imbona kazoza. Ubumwe ubumenyi n'impano vyanje ningabire ku Burundi. Kubera iki slogan? Kubera iki teme? Teme nico ihiganwa rihagazeko. Ivyiyumviro mvabwenge naho biva. Teme ni ikintu cicayeko rino higanwa. Ariko slogan ni kirishigikira. Ni gitera intege iryo higanwa. Ni gitera intege uwari mu higanwa. Nk'akarorero umuntu wese yamaze kwiyandikisha ngo aje muri no rihiganwa yaramaze kuba inkingi. Namwe rero mwaje mwikomera amashiko mwabaye inkingi. Aho we mwaramaze kuba inkingi ntimubironderera handi ngo biki hasigaye gusa yuko ubu rero turabe tuti mbega muradutesha urubwa canke muratugumiza mugateka twadusanganye. Sinzi ko vyumvikana. Waramaze kuba inkingi kirazira yuko uba ibuye abantu bataye. Sinzi ko vyumvikana. Waramaze kuba inkingi ucubigendera. Ingendo n'inyifato vyawe wamaze kubihindura. Na rero tuvuga tuti mwe muzoba mudufasha gutegura ino higanwa mu ntara. Mutegerezwa kuba inkingi zimbona kazoza. Nta rushwa, nta kamwana wa mama, nta vy'imigambwe, nta vy'amoko, nta vy'ubudumbi ugira kuco twita akaranga mutima. Kumurongozi akaranga mutima k'umuntu ari muri komite itegura urubanza mu ntara no kwego igihugu. Twavuze ko twamaze ku muryango umwe. Twambaye kumwe turaza gusangira tuzoganira twiga ibintu kumwe duteza kugira ingendo imwe rero. Hari ingero za guta wewe ko hari abantu nabonye bari baje bamenyereye ngo hariya rero ngo nzuca ngenda hariya iwanje ngo cengira ibinimbe. Oya shasuko. Oya tugira ingendo imwe ntambutse mpagaze nawe nuko nyene. Nta ugenda yikukumba abandi bahagaze tugira hamwe. Tona haguruka ndabe haguruka turabe. Ndi nkingi yimbona kazoza 2040 bisigura ngo jewe kuva no munsi ndi umwansi uwo wese atagomba kudushika muri yo vision. Ndi umwansi uwo muntu wese yamaze ku umwansi wimbona kazoza. Icyumviro ciza nkiki kitujana amazima yongo kandi ari ciza. Abantu bagume muri vya bintu bimwe bizingamitse igihugu kandi hariho imbona kazoza turimo twese. Irifoko hagaruka cyo bita kirazira hakabaho kandi ico twita umuntu twacira ivomo. Ntagire wo tuzocira ivomo muri mwebwe. Sivyo? Ntagire muzocira ivomo kandi uri nkingi ngo cyo tugaruka tugucira umukenke ubinyuma y'urugo. Tugomba ko tuba twese inkingi duharanira kino kintu. Mu majambo make slogan rero ni gishigikira ihiganwa. Kubera iki gishigikira ihiganwa? Tugomba ko abahiganwa bose d'abord bumva ko ari inkingi. Abitabiriye ihiganwa ryose n'abariteguye n'umurundi wese arara ntibuca avuga ati duhindura ibikugira dushika ibituma turyana vyose tubigwanye ibituma tudatera imbere vyose tubigwanye ibituma tuguma mu buntu buto tubigwanye ibituma tudashika kuri ryahangiro umukuru w'igwaguma avuga asemerera tukabona bitaba tuba abantu ba mbere tuvuga tuti tubone vyabaye. Washoboye kumva byinshi bitandukanye none urumva yuko uri muri bamwe bagiye kuba muri iryo higanwa
biravana nawe nuko vyumva nimba nawe wiyumva nk'inkingi y'imbona kazoza ariko kandi muri iryo hwaniro nyene niho haciye hatogwa n'abagize komite baserukira intara musanzwe mubizi yuko turi mu ntara nshasha harimwe Buhumuza Burunga Gitega Butanyerera ndetse na Bujumbura ndagushimiriye wewe uri kuradukurikirana yamara wamenye abiyandikisha n'imice uko igenda ikurikirana ndetse n'abazoronka ubushimwe mu ntara mbega uriyumva yuko ugiye kuzoserukira igihugu cyose canke kuzotsinda kuri nivo y'igihugu akaba ukeneye kwiyandikisha kuko iyandikwa rirabandanya ni kuri 77 115 ubusa canke ugaca kuri 77 115 115 nitwa Ndwarugira ino ni Indondi TV behind camera King Epimax comme toujours